umuririmbyi kanaka yagiye gufata bisi yari yicaye imbere yafashe bisi mutakura c'ibitoki yari yambaye yebo vyasarisha abantu bakaba interesse no kubimenya baratinda rero baravyumva boro niko kuri ni nyakujya kwa Landry promoter yazanye vya video aranabifungirwa none no munsi uya ngo bose ura kumufunga aravuga n'abategetsi baravuga ati tuya tuntu turatuma n'abantu basamara. Kaze bakunzi ba K90 TV kaze mu ganiro cyacu no munsi ganiro kidasanzwe ganiro tugira turi kumwe no mu bamenyesha makuru bani wacu mu Burundi mu bijanye n'imico kama ni umenyesha makuru B5 nivyo B5 umenyesha makuru B5 amaze imyaka myinshi cyane yabonye abaririmbyi batari bake baruka abahani wacu mu Burundi ndetse bamwe n'abafasha kugira ngo bashobore kushika ku rwego ruhambaye abaririmbyi batari bake bakujije twavuga nk'abaririmbyi nkaba iyo ya Jamal barakoranye cyane bakigezweho ba Mukombozi yarabonye ba Satbi bacaruka ni byinshi cyane ashobora kutuyagira umwanya uhabutubana muto no tutaratangura ndavyize B5 ni mpore cyane ndakuramukije ndabaramukije n'abari kwa dukurikirana bose ndabifuriza umunsi mwiza ndabifuriza n'imisi mikuru irangiza umwaka ego ahanini tuvuge ikibazo cya mbere twakwibaza kubona umuziki wo mu Burundi wewe wabibonye wasigaranye ufise ishusho iyahe ubu y'umuziki mu Burundi. Ico kibazo kirivagi mugana ni ishusho yuko tout simplement mu Burundi kubera je natangiye gukora mu bijanye na entertainment mu mwaka w'ibihumbi 2010 no kuvuga yuko en tout cas génération 2010 wavuze yoya ni twakoranye cyane ariko ba Mukombozi twarakoranye cyane abo bose ba Satbi twarakoranye cyane umva karaka generation bajya ba DJ Pro ba Frank generation 80 abo bose baje muri 2010 baje bafise ingufu zikomeye gose baje bafise ingufu zikomeye gose baje mbere ico gihe muri iyo generation yabo twebwe nga mu karere twari twubashwe gose mu Rwanda baratwumva bakadutinya hanyuma uko imyaka yagiragenda nkaza mbona ntangazwa no kumva abantu baza barishira hasi kandi twari dusanzwe tugeze ku rwego rugeze kure niho wacihaze ibintu by'amabifu navyo nyene bice biza konona usanga rero hariho ukuntu tuza turiyaka ubwiza dufise tuza turiyaka ubwiza dufise ariko uno munsi ndashima yuko biriko birasubira kuduga kamwe uno munsi wana yuko umuziki urwego ugezeko ari gwiza kandi n'abanyamuziki imbere n'ababikoramo bariko baramenya no kubikamisha. Wavuze cyane ko winje neza na neza muri entertainment kuri muri 2010 twagira tuti niyo myaka haratanguye kuza ibintu by'amabase mu muziki haza udukuru hirya no hino tubuka ibiganiro byaca hirya no hino byo twakora tuti ubu bavyita kuvumbura kare baraba paparazi ni ibintu byari bitanguye kuzurumva ko byagiye biraza buke mbega ivyo bintu n'ubu bikiriho umuziki byashikanye hari ahantu bya kubirashikana umuziki mwe mwabiravye muravye n'ingene byakorwa ubu hoho mubona hari ico biriko birafasha ivyo byo kuvumbura byahinduye izina. Burya Uburundi sakazinga kirebanga Uburundi ni igihugu kiri mu bindi kiri ku isi kiri muri Afrika kiri muri bindi bihugu byinshi rero tugera turagenda kuri standard y'ibindi bihugu aho bigenda biragira c'est-à-dire le système de communication yarateye imbere gose no kuvuga yuko iyo ico kintu bagije kijanye no kuvumbura cyane n'abapaparazi ico gihe byari bitangiye kugerwaho cyane mu bihugu vya Amerika hanyuma ngaho mu Burundi bice bitangurira ku radio contrairement y'ahandi byatanguriye ku radio avec Jojo Paparazzi mumenyesha makuru nkunda kandi turacana n'abagenzi gose yabitanguriye mu kiganiro cyitwa Kiwacu kuri Bonesha FM ico gihe nje ndibuka yuko twaraduga Igitega twageze kuduga muri concert muri 2011 muri 2012 twabanje tujana na n'umuririmbyi yitwa Salji turi kumwe na Miss Erika turi kumwe na Shani Queen aho twari kumwe na Jojo Paparazzi ndiko ndabwira byari twajana na Jojo Paparazzi aho abarundi bose bari ko barabaza ati
kaya gahungu kavumbura ni kandi nta n'umwe yaramuzi kumva yari radio yari radio Yeah. muga rero akaba n'abandi baririmbye ico gihe nibana bitahura ndibuka mu nyuma twaje tujana igitega nyene na 90 na DJ Prince twajanye na Emerson abo bose urumva ko ico gihe bari abastari bakomeye muga tushitse igitega bavuga bati tukine kubona Jojo Paparazzi ninde muri bajyanye je nari nsanzwe nayikera nari mfise imishatsi myinshi muri iyo myaka nari mfise afro n'ubu ntirahera rwose oya ico nari mfise afro nyinshi hanyuma kubera iyo look ya afro bacha bibaza ngo ndi Jojo Paparazzi reka iyo mba ndumuguruguru w'abana nari kwa nakoze bana gitega yose twasanze igitega barindiriye ajya kuri rompoint ati turabeje bari bumvise yuko ngo abasani b'Ubujumbura baza kuza bakeneye kubona Jojo Paparazzi ico gihe Jojo Paparazzi yaranditse izina rikomeye kuri ico kintu cyo kuvumbura abantu ku radio nakajya kajwi rero yakoresha ka showbiz karaga creativity muga rero abarundi ntibavyumva abasani ntibavyumva ndibuka yuko ba Lolilo bamukubise ndibuka yuko ba Romeo bamugabishije ndibuka ico gihe abantu benshi umva ntibavyumva bavuga ati uyu muntu ariko atwinjira muri vie privé hanyuma mugurumva boro abonyene bagenda biyumvira ko baca bamukorera nabi bagiye baratahura ahubwo yuko ari system ya promotion haratinda aragira n'igihe rero baza baricarana bagapanga ati kwa kangahe tugakreye gute kugira kuko abarundi bari bamaze kuvyumva mu cyo kiganiro ratangiye kugikunda kubera bavuga ati uno musi mbega ninde baza gusangana umukobwa mu gitanda mbega uno musi ninde baza gusanga bimeze kucaye kuri yambaye kandambiri cyangwa iziki urumva yaranavuga ati muririmbyi kanaka yagiye gufata bisi yari yicaye imbere yafashe bisi mutakura cy'ibitoki yari yambaye yebo vyasarisha abantu bakaba interese no kubimenya baratinda rero baravyumva boro niko kuri ni nyakujya kwa Randri promoter yazanye vya video aranabifungirwa none no munsi uyango bose ura kumufunga aravuga n'abategetsi baravuga ati tuyatuntu turatuma n'abantu basamara usaba nabonyene n'abana babo nabonyene babiraba bamuye bacaba ko kakavumbuzi nane wewe none umugana nabonyene akiza yarafunzwe c'est normal rero ivyo bintu vya paparazzi nico kimwe n'ibindi biba ku isi ni bintu ni système de communication ibandanye système de communication rero ya 2010 siyo système de communication ya 2021 parce que ico gihe bakoresha ama radio ico gihe bakoresha ama television ama TV online ntiyari bwaze ubu rero ama TV online yaraje na wareo nani ma platform barimvye ariko arashira ko bakagurisha imiziki yabo atari YouTube gusa ivyo byose nukuvuga tugena turajana n'isi turajana n'isi muga ikibazo nyamukuru mbega biratuma umuziki utera imbere bien sûr kuko umviga nico nyene nako ndabubwira abantu batari bwabitahura ni batahura yuko bije kuneza y'umuziki bamaze gutahura yuko bije kuneza y'umuziki ubu baricara bakabwira n'umuntu ati tubipange hanyuma mugurumva ivyo naho ndakavuze ko kitwa secret professionnel kitwa kantu kaba mu kanwa babo hagati yabo kandi sina byose bapanga sina bose bapanga hari n'igihe babikora vya vrai muga ujya muntu babikoreye ntaca ashavura kubera ubaratahura ati burya naje wewe birafisa ahantu biza kunkura bikanshikana none uyu muhungu ujya muhungu wo mu Kanyosha Bell Chris yambara miliyoni 100 none twari kumumenya aya yatatubwira ko yambara miliyoni 100 kandi tubona ko yambaye ikiratu ca 10,000 uvuga yuko ni ibintu baratahuye yuko nabonye bagira promotion ubu no munsi ni nkuko no munsi ushobora kubika ku munsi umwe ukaba umuntu akomeye mu munsi umwe bivanye n'ukuntu izo TV online zagufashije ubu mbere baranazihurumbira cyane gusumba amaradiyo ego hanyuma usanagira Josuline yuko amaradiyo aracyakomeye amaradiyo no kuvuga système de communication y'amaradiyo bakunda kuyita gutega baje irakomeye kubera ishika kuko aha mu Burundi abantu benshi bakunda kubona yego Bujumbura influence Bujumbura ubu yifashe influence izindi ntara mugabo girushike mu zindi ntara neza na neza ajya ku musozi ibigero muri commune ya Ruyigi kugira ushike 9 juru mu ntara ya Cankuzo udaciye kuri RTNB n'ikibazo oya hariho n'amaradio communautaire ahubwo nicyo twagatugaruka amaradio communautaire nayo nyene ariko arafasha kugira umuze gutera imbere nayo amaradio communautaire arakomeye no kuvuga nizi nkunga y'Ibujumbura tose radio communautaire
yitwa iyo mu Kamenge tuti irya Colombe radio Colombe ijya normalement ijya ni radio communautaire kandi ubona ko fasha abajene normalement yateza kugarukira kuvugira mu Kamenge bakubira imiyaga irashika no kumusaga ijya ni radio communautaire igira afise akamaro kubera abanyakamenge benshi barayumviriza ko bayibona nk'iradio iwabo radio ya Centre Jeune hariho za radio humuriza Gitega hariho za Star FM Makamba hariho za Ubuntu FM Ngozi zijya zose abasani abaririmbyi biwacu ukeneye gufata neza burya ubwo burere bwose uteza kubufata uteza kubufata ni nkuko je mbajije mu telefone wanje je nta mu journaliste no ku radio nimwe ushobora kubura ngaha kubera mbanzi ico bamaze hajya rero ikintu cyitwa communication ni kinyamakuru kirabwara abantu 10 ikintu cyo kubakwera kirashobora kukorera ibara cyangwa gukitse ego abo bantu 10 bonyene bashobora kubwira abandi ego hanyuma umuntu aribaza ati mbega umuziki nkawe wawubonye nuwahe muririmbyi ubona naho yoba kiri muto nawe batarishika yavyitwayemo neza kuko si bose bagize aho bashika wavuze ba J Fire ubu yarakijijwe basaje harabakijijwe harabandi bagumye babandanya ubu kuri wewe muri imyaka hafi 11 umuntu bonoti uyu yaravyitwayemo neza ino career yiwe naho yo bibayabaye yayitwayemo neza gose je ndashima cyane umuririmbyi yitwa Satbi kuko yuvuze Satbi arabaca babona ngo bagwanyana ninde oya je saho ndi muganda umbarije wonshima ndashima Satbi ndamushimira iki ndashima umuririmbyi yitwa Satbi kubera Satbi n'umuririmbyi afise abona kuri n'umuririmbyi atabo nukuvuga n'umuririmbyi atarigira shima ahari kubera abona ahakeneye kuja ari kuri cyane ntarigera shima ahari kubera ahabona akeneye gushika ari kure cyane iyo rero ni kibazo gikomeye mu baririmbyi biwacu ngaha mu Burundi hari umuririmbyi afata kubera yaronse abakobwa batanu bamubwira kakajambo kitwa big up akabona yuko yarangije akabona yuko yafashe mu ntari wabo akabona ko yafashe mikariti wabo akabona ko yarangije Satbi n'umuririmbyi yama kuri conquête yama yiruka akeneye gufata uburere je ndibuka ari umunsi nigeze kumubaza igituma abantu barakunda kumuvuga ko ataja hanze ngo naraje muri Canada ngo naraje muri Angleterre arambwira ati est-ce que jewe ngiye muri Angleterre ngiye muri Canada muri uno mwanya ntarafata Tanzania ntarafata u Rwanda gogo yarahejeje ntarafata Congo ntarafata kakarere turi kumwe ngaha ngiye muri Canada ngiye muri Angleterre nzoja kugira concert mu kabare kujya kwabandi nukuvuga umuririmbyi wo muri Tanzania aujourd'hui agiye kugira concert muri Canada arashobora kuzuza ikizu kinini ya kubera iki akurikiranwa premièrement population muri Tanzania ni nini ya deuxièmement akaba afise abanyarwanda n'abarundi bamukunda bo hariya umba bumvise umutanzania bumvise Diamond yagiyeyo saba Tanzania gusa baza kuja kumuraba abarundi bose baraza kuja kumuraba abanyarwanda baraja kuja kumuraba abakongomani kubera yaririmbanye na Koffi Olomide baraza kuja kumuraba yego nukuvuga rero Satbi avuga ati jewe sinumva ntarafata ngaha nkaja hariya nzoba ndiko nja gukorera mu kabare ndabwa n'abantu batanu alors ikihuta sukuja hariya ikihuta no gufata karere nace mbona kwa cyubwenge cyane ego ni B5 B5 wo mwijave tumushimira cyane muri Vatican ego dushimire mwebwe mwako mwatukurikirana kuri K90 TV tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye mwanda mudukurikirana ciao